y a bon nyene, y a mes oncles, y a ma mère, y a ma grand-mère, y a mon grand-père. Ça nous va dire mais où est ton papa? Pourquoi il vient pas? Aho biba bigoye cyane, kubera iki ntuba ufise novuga nti inkingi zose uba ukeneye. Amajambo araturubika, inkuru ziraturubika, urutoke bagutunga ruraturubika. Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza. Mushimana nuko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Nkuko mubibona, nkuko mubizi kandi mubimenyere, sinigera mba nicaye ngandije nyina mba mfise umwavite na mba mfise umuntu tugira tuganire. Uno munsi ndamuyizi abantu mudukurikira, abantu mudukunda, abantu mwamanye natwe muramuzi. Ni inshuti yacu ya kera twari twaravuze Darcy. Tumuikaze turamutse aramutse n'aba twumviriza tugire niyo yahora. Merci téléspectateurs. Nitwa Darcy dushime. Naheruka muri BIHL. Narabahevye. Bari waragiye. Ashana ngaha nyene uraze ko byo bigisagara ko amatwiruka nta kwicara. Ya mugabo ubucuti kure y'amaso ariko hafi y'umutima kure y'amaso hafi y'umutima. Ico gituma nabibutse hamanagarutse amatwe turayaga ku bintu tuba tubayemwo bya minsi yose mu buzima. Merci. Ego merci aussi karibu kandi nkuko nyene abibabwiye ni Darcy umukunzi wacu umugenzi wacu inshuti yacu yakuva kera hamwe no musinani namutumiye kugira ngo dushobore gukorana tutafanyaje murabizi n'ikiganiro dukora turiyumvira sujet imwe mu bintu byinshi biba bibanga muri societe aho tubaye mu kibano hamakaba ari byo dushobora kuganirako. Uno musi rero muti dushaka kuganira kuki dushaka kuganira ku bintu biba mu kibano donc bibaye bizwi kandi bikunda kubaho kenshi. Uno musi nahisemo ko tuvugana ingorane zigira abana bavutse ku bavyeyi batubakanye. Ego ingorane zigira abana bavutse ku bavyeyi batubakanye. Ariko ndabivuga gutyo nyine nibaza yuko omega kiri vague sinzi ko bariko barabitahura. Iyo hariho abana bavuka hors mariage donc bafise amazina menshi babita mumbabarira turaza kuyavuga mu twamugina ego muri twamugina utwo parenthèse biba bigize uko basanzwe babita. Ariko nahisemo kuvugana na Darcy kwera ari muri donc muri situation muri iyo situation muri yo kayi abo bana akaba yemeye kutuganirira kuri ivyo. Darcy urabizi hari ico ubizi ko kinini ya wabikuriyemwo bimeze gute? Ego nuko merci kumpa ijambo kwanza hama ego jewe navutse muri situation nk'iyo aho biba bigoye cyane kubera iki ntuba ufise novuga nti inkingi zose uba ukeneye kubera nk'inzu iyo uri kurayubaka utangurira ku mushinge. Nkuvuga umushinge umwe rero utarimo inguvu zikwiye canke atawuhari inzu ntiheza ngo imihagaze irabomoka. Ni kuvuga yuko umwana avutse abavyeyi batari kumwe kujya tubizi batubakanye ni umwana icambere na mbere mu kibano novuga yuko atotezwa apana natotezwa kubitwa canke bamuturubika. Amajambo araturubika, inkuru ziraturubika, urutoke bagutunga ruraturubika. Hama hagaca habana bya bibazo wewe nyene yibaza ariko atamuntu ari bumuhe inyishu. Ni kuvuga ibihe nk'akarorero hari ibibazo yibaza ati ni kwereka intameze nk'abandi tufati ni kwereka jewe Imana itampaye nk'ivyo abandi bana bafise kubera iki cyanye dufate nko ku mwana yihakanywe. Sasa ico coco n'ikindi kintu kibabaza cyane ku mwana mutoye. Umwana ntazokwigira agira confiance en lui, ntazokwigira donc ubura confiance en toi kubera yuko bakuyakanye genre bigenda gute kugira uco buri yo confiance en toi. Kuri jewe ngene no gisigura confiance en soi ingene ibura nuko uwo mwana nta exemple nta muntu abafise aja kubaza
ikintu cose experience ya mbere azogira ni experience azokwigirira nta muntu nta mu mentor azoba yaragize amubarira ati hagize ugiye muri ya nzira bizogenda uko ego ariko Darcy hariho abavyeyi usanga ataco banafasha n'abana kandi bari présent ugasanga naho aba hari ataco amariye umwana donc sinibaza yuko ico onye arico cotuma umwana yumva nyene ko abuze ico kintu ngo kubera ataronse uwo muntu abuze confiance en soi ego hariyo n'aba bari muri situation iri normal iri naturel akaba yavukiye mu muryango uri hamwe abavyeyi babubatse kandi ariko ntibamwiteho iyo nayo ni ka exceptionnel nta ka exceptionnel zibura mu buzima kandi nta cigera cera ngo camera icera de ntihabura gatosi ni kuvuga rero reka tuvuge kuri ibyo kubera byo ni ingorane kandi ni ingorane iba yatewe n'umuntu abavyeyi mu mbere mu guconserve uwo mwana mu kwiyumvira naho bataba bavyumviriye ka ba accident kumwe babivuga ngo yatwaye imbanyi urazi ko abakobwa nk'ubatwariye nk'inda iwabo baca inda bayita mu ni gitwarire bayita ndayindaro ndayishushu voilà ntayo majambo yumvirije deja n'uwo muntu uwo muvyeyi araba affecté donc adafise umutwe ukomeye ngo amenye kuvyihanganira hama ngo bamwe baca basenga abandi usanga bakaba bari fort psychologiquement mentalement donc bagashobora kubisurpasser mugabo ari nk'utari strong psychologiquement biramugora kwakira bimugoye kwakira akaba détruit soit bamwe barihebera inzoga abandi barihebera amadrogue abandi tout simplement mu buzima bwose bakabuheba hariyo n'abaturubu donc wa mwana deja nk'ivyo bimubayeko la figure paternelle iri absente hagaca haba uwo muvyeyi iyo partie y'umuvyeyi yamwibarutse ariko ari ngaho ari présent ugasanga nyene nawe nyene ari ngaho ntameze neza ari absente donc ibyo bica bituma wa mwana aba livré à lui-même ni kuvuga nta mugenzi aba afise mu muryango nta mugenzi aba afise mu maraso yiwe mu bategerezwa kumubera abagenzi rya mbere cha tuja mu kibano naho ikindi kintu gituma bagira ingaruka haba ingaruka dufate mu kibano kwishure umwana kuva kiri mutoya hari ibintu bagira by'ama fête canke kuri proclamation ama anniversaire ouais jewe bon nko kuri kayanje je ndibuka j'avais 5 ans niyo foto ndacayifise vraiment j'étais en train de sourire baje kunkubita ifoto kuri gato nzoyikorera ku munsi umwe by the way hama umwana wo mu voisine tunganye imyaka acha yabonye ne ya mes oncles ya ma mère ya ma grand-mère ya mon grand-père ça nous va badidi mais où est ton papa pourquoi il vient pas niko yakubwiye umwana on va très innocemment mais quelque part moi aussi ça me faisait hari ukuntu byambabaza kandi nari nsanzwe ndavyumvire gituma da donc waravyumvira mugabo nta rimwe bari bwigere banakubwira bati donc we ntiwigeze umenya na histoire yawe ukiri muto barabicisha mona izina giho nakuze ndarizi vraiment nakuze ndarizi nakuze nzi nyene situation arimwo iki urabona mugabo nitugeze tubona nta présence igeze so wa mwana bimbariye je te dis nari muri mood yo kuryoherwa nari ndyohewe ya mu gato akupe ya mes amis ariko ndumva yuko morale yose ikigwa down donc kandi wari mutoya nari mutoya morale iragwa down jejo nakoze ndibuka yuko naciye barahejeje batanga gutanga amagato je suis allé dans ma chambre ndiyugarana gatoya ntangura kwiyumvira naramaze nk'ikintu cy'isa umwana wa 5 ans Jenny novuga ko ari ico gihe ca mbere natanguye kwiyumvira kandi kwiyumvira hajya biba vyerekana yuko hariyo ikibazo ufise muri bien-être personnel donc utari bien en toi-même n'ivyo ukora usanga biriko bigenda pas bien je kubera nko kw'ishure ndibuka ico gihe umwaka naciye ndubura barasubije inyuma nayo muri 3e ahubwo oyaha imyaka yakurikiye naciye ngenda ndagira expérience scolaire itari nziza ndibuka imyaka ibiri ya mbere muri primaire jusqu'à mes 8 ans gucyo
ça m'a affecté hama hagaca haja ko n'ikindi kintu cyo kwishure ukaza wumva abana barablaga cyane barundi nta nivyo baba bazi donc en fait nibaza ko muri iriya myaka y'imbere ho muri ayo ma epoque à l'époque byaba byoroshe cyo kimwe n'ubu abana bubu baraciye ubwenge rwose abana bubu baraciye ubwenge c'est pas la même chose no muri iriya myaka voilà umva ubu nyari n'ibintu by'amatelefone ni kuvuga si papa habite dans l'autre maison turashifting kubera yuko hariho n'abana benshi bataba bahari bavuga bati donc papa wanje ari hanze ari muri Canada ari muri States ari hehe donc nta n'umenya ni na situation uwo muntu aba arimo neza ako kiriya gihe abantu bose baba bari présent donc abantu kaza je hariyo nk'abana usanga tubana muri quartier genre abarundi urazi yuko mu kibano mu miryango entre famille baravuga kwa naka bimeze uku abarundi bakunda gutera inkuru à propos des histoires des autres donc ugasanga nk'umwana yaravyumvise ko arabivuga araje nyimba ari blague mwagireyaniye cyangwa ari ikintu mutumvikanye ko agaca gisohora nko muri intercation toi le bâtard iyo zina bararimpamagaye ndavyibuka j'étais ico gihe naragwanye nabonye n'amahasa arantarukira ko turagwana baranja amenyo mugabo utavuga ntisha bigendo ndagukubise j'avais 9 ans et demi. J'avais 9 ans et demi si je me souviens bien. Niga nko muri 4e gutyo. Ayo mahasa twarabana vraiment. Oui. Umwe urumva umufashe hasa umufashe abandi urundi aca yataka. Mugabo ngeze guta bari umudirectrice aduhamagaye ariko aratubaza ingene byagenze ndumva yene ko hari ishavu ryanduzemwo iryo shavu rivuye hehe niya culpabilité pour quelque chose utakoze tari kosa giwawe mugabo umwana akuze muri iyo situation quelque part aba yumva umengo ari coupable donc voilà voilà umengo ntumeze nk'abandi bana umengo ni handicap umengo hors société quelqu'un à mettre hors de la société nk'ubu nyewe deja numva ko nibaza ko ari ikintu kiba citwa ko biri harimo n'akantu ko basi ni imvugo mbabarira novuga le bâtard ni simvugo mbabarira amatwi mugabo je me demande comment wo kwisanta nk'ubunye baguhamagaye genre utangiye kubona bariko baranuganuga nk'ubu uko bakunda kubivuga kenshi ugasanga ko arafunga ujya mwana n'umwana w'ibyagwa n'ishushu n'umwana ni genre kuri wewe wibaza ko byogira impact imwe cyo kimwe n'uwo wundi baba kwisuka ubu unya canke ukiri muto canke ubu iyo byumvise biracagira efe imwe donc jewe uko byanya affecta avant nkiri mutoya canke muri adolescence siko bikinya affect ubunya kubera iki uko umuntu akura kandi il faut kwimenya d'abord étape ya mbere ya maturité ndibaza ku muntu ari we wese no kumenya identité yawe no kumenya situation yiwawe hama no kumenya naho ushaka gushika donc uciye uguma muri ijya cercle vicieux yo kwamusubira muri vya bindi nyene ntaho uzokwigera ushika donc naritahuye nk'ubunya je ntaco vyongera vraiment nk'ubunye basora kuti ntanemwe vyigera bigushikira ugashavurira mu wawe Jean kavuga uti kweri kinanje byagenze uko kiyamvyaye muri way nta narimwe vyigeze bigushikira wewe kumushavurira non jamais mugabo nibaza yuko we wahubwo yiyumvire ko namushavuriye parce que elle s'est adonnée à autre chose elle n'a pas été si présente nibaza ko ari nyimba ari kintu no naramushavuriye ko nka mama bon elle a été un peu absente ou même je dirais bien elle a été absente umwanya utari muto mugabo byo bindi nakubariya nyene uri kurakura ari ibintu genda gutahura nawe nk'ubu nyarafise nk'ibyamubabaje niyo raba ikiganiro ntazo azotahure kubera je umuntu atavuga cane hama umuntu atazi kwikonfia vraiment je peux blaguer mugabo kwikonfia c'est autre chose birangora so sinigeze ngiranira ntuze ya communication directe iri ouvert na mama bivaye nuko kuntu atari présente abaye présente nawe ugasanga yifitiye ivyo bindi bimutrota mu mutwe de ses anciennes expériences ahubwo je rero naca nisanta coupable
kwisanta coupable kubera iyo leta nabona umengo c'est de ma faute si elle est comme ça, c'est de ma faute s'il y a tous ces problèmes, si yaba ntari naravutse. Ivyo nivyo rero biguturnamwo uri muri iyo situation uri umwana, hama udaciye uronka nk'abantu des figures responsables bakubera exemplaire, hama ngo baze barakuba hafi, baze barakugida, usanga watakaye literally. Je na jewe simuzi ibintu nagiye ndacamwo, kandi ukabisanga suko fise umutima mubi canke mfise kamere kabi, no voilà, soit tugasanga nyene nshaka guheba ibintu vyose, je veux juste m'éloigner, m'enfuir. Ugasanga umuntu aciye aja gufuya mu l'alcool, les drogues. Donc wowe ni tutaca bigutwara cyane muri ico gihe waba uri kuragira. Donc hari abana, donc kuri kayi wawe ni watubwiye yuko ari ka yuwo bihakanye. Yego. Donc uyumvira ko byo bitandukaniye hehe n'abajyanye usanga bobo bari présent, bon baravutse kwa byo batubakanye. Yego. Par exemple reka ndakwa karorero, imagine nk'ubu yabo wari wavutse ku muvyeyi afise urundi rugo, mama wa tarugo afise, donc batubakanye muga afise urundi rugo, ndikwa ko vyari kuba vyoroshe canke yabo wavutse ku bavyeyi, donc abaseribateri babiri, uyumvira ko ari yiheka iri basi bigendeka uyumvira ko ari cyari bigendeka. En fait nta kanimwe bigendeka muri izo zose, kubera umwana no umwana ni singiravuge sinovuga ngo ikintu, umwana abakeneye stabilité, umwana abakeneye zirya figure zose, umwana abakeneye les deux parties. Foyer. Ouais, foyer. Kubera umwana yimba pour concevoir un enfant, ni participation y'abantu babiri. Donc uwo mwana nta kuntu rero amaze kuza yoca arabwa n'umuntu umwe. Hein? Il faut yuko haba présence ya bose kugira azogire azoshobore gutahura, azoshobore kumenya novuga gute intumbero y'ubuzima, kubera to utar nawene azogera kure hama aronde ashake, hama hageze gushaka atigeze abona comment se passe une relation femme-homme muhira, azomenya ingene nawe afata umugore wiwe, cyangwa ugasanga bien sûr il répète ce qui s'est passé sur lui cyangwa sur elle. Ugasanga nawe uciba muri bya bindi nyene umuntu so turamwihakanya, so tumvumega nta responsabilité ushaka gufata. Ego. None biba affecta gute, genre kiba bon biko affecta gute mu buzima, donc muri evolution y'umwana. Bon, ibyo bintu byafecta gute abana? OK, muri evolution ahantu biba affecta cyane gose, novuga yuko ari muri kamere ka minsi yose, ingene agira na relation n'abagenzi, ingene abana n'ababanyi, comportement muri société, genre ucusanga ari ata stabilité comportementale afise muri education kw'ishure. Jewe barakunda kumbarira ngo ndaciye ubwenge cyane mugabo jewe ntabyo nabona, parce que je ndavuga nti je dois ntegerezwa gutonda kw'ishure, ndazi ibyo ntegerezwa gukora, ntabyo nategura mugabo ibintu biri ngaho nyene wewe hajya nibaza yuko ni nka kujya ordinateur ushiramo logiciel. En fait logiciel, on est programmé avec un logiciel, imana uko yaturemye iki, donc tutabaye muri environnement twategerezwa kubamwo naturellement, je nibaza yuko tuba affecté ni environnement tuba dukuriyemo, bigaca bitutuma tugira un certain comportement, une certaine autre concentration, ingene umuntu atahura ibintu ugasanga, kuko kenshi je notangira exemple nko ku kintu cyo kugira kuryoherwa vibe. Jewe ntamye nkunda kuryoherwa vraiment, mugabo namye mbona yuko ingene je n'exprima umunezero wanje kenshi nama mbona umengo siko bandi bawe exprima. Je ndashobora ku exprima umunezero nicaye genre mpoze literally, ugasanga bose bako barasara bakaca bambaza ngo ni darsi ngo we kutavuga or que jewe nakuze umwanya munini ari kwiyumvira sur ma vie bayemwo, donc sinigeze menya kwisanzura. Hariho manque, uragira manque d'épanouissement cyane gose muri société.
ndibaze yuko yoba ari nk'ingaruka ya mbere twotirako. Darse shaka ndakuba donc hari abavyeyi bava muri ivyo ugasanga umwana baramuvyaye barabaye muri ivyo baragiye kubaka izindi ngo ugasanga baragize ayandi mafamiye yadefo babasiga ku bavyeyi babo yadefo babatwara sivyo. Iyo abo bana shaka utubwire naho nko muri kaya iyo uronse abana batoya bawe donc ntamwaravukanye kuko ubundi turazi ko umwana akurazi ko avukana n'umuntu amaraso yosho papa mama ariko yadufwa usanga ubaye oblige kuvukana n'umuntu ugasanga deja papa we nagukunda kuko urumva wavyawe n'undi mu papa atumvikana na mama wawe par exemple hanyuma cyane ugasanga uri kuraba donc wasigaye ku bandi bavyeyi wowe ukabona umenga mama wawe aragutaye donc ivyo cyose naho we windira ko ubivuga kwikinaho muri ayo makaya abo bana na bon comment nabivuga byose ni question de stabilité et de nature. Ikuvuga tuvuye muri cadre ya ibintu ko vyategerezwa gukogwa ugaca usanga tugiye kurondera ngo ni solution ngo ni isindi ça reste pas naturel. Si nibiriko bikogwa mu buryo vyategerezwa gukogwamo. Donc nk'uwo mwana badeside kwiremaria, oui, la vie continue, il faut pas gucagarika ubuzima kubera wavyaye mugabo il faut kurabana cadre yorohereza umwana nyimba ari uwo muntu nk'uwo muntu baciye bakubakana azi yuko afise uwo mwana hama hari abanyegeza rero niryo nikosa riri traumatisant. Wana nyene uramunyegeje ntigeze donc agakura abona yuko umenga papa wa sokuru wiwe ni wari papa wiwe. Voilà donc nk'uwo baciye bamunyegeza arakurana ya vide ya manque nayo ko ndavuga arabibona umwana aravyumvamo cyane sinzi kurabona burya umwana uruyoya nzorabirabire ku ruyoya bon abantu benshi baza kwiyumvira ingene nzi ibintu by'abana batoya mugabo batoyi banje narabaravye umwanya utari muto so umushize kuri poitrine aramenya yuko ari mama wiwe mugabo undi amuteruye ararira ari ryambere ararira kwereka arumva yuko atari ya présence ya mama wiwe. Même côté paternel umwana ariyumvamo présence y'umwana y'umuvyeyi. Je pense que c'est surnaturel mugabo niko nature imeze niko Imana yabikoze bitagaza by'Imana. So uwo mwana nahazoba akiri muto bujyanye umwana atangura kugira raison akiri muto dès l'âge de 6 ans hariya ma transformation psychologique amaze ko psychologue mais on y va vite. J'ai déjà lu quelques trucs sur je suis pas sûr. Hama uwo mwana kubera arasonta ya manque hama akabura symbole akabura exemple paternel cyangwa akabura exemple maternel kubera agiye kurongorwa handi. Wewe uvuga rero yuko yagiye kwihoma byabazi ça se passe kugira ngo uwo mwana yumve yuko yo kwisonta nawe ariho basi bitashobora kumwafecta so point kugira ngo bimugirire ingaruka mbi nini yashanye. Bon ikintu ca mbere abavyeyi biva kuri uwo muvyeyi nyene ariko arategura dufate kumbura ariko arategura urwo rubanza. Elle introduit d'abord son futur conjoint akamuintroduiza kwanza ku mwana kubera muri uwo mwanya le conjoint principal ni uwo mwana la conjointe principale muri uwo mwanya ni uwo mwana wawe. Ni kuvuga utegerezwa kumubaza canke ukarondera ko argument yiwe. N'umwana mutoya yo décida ta place. Non, nta décida. Ahubwo uramwereka yuko il a une place ou elle a une place. Elle a le droit de donner son avis ou il a le droit de donner son avis. Donc amubwira nk'umwana wa 4 ans ukamuganiriza ukamubwira uti nk'uyu muntu ashaka ko tugirana mariage ubibona gute? Yego cyane gose moi je soutiens cela kubera je nka jewe igihumbarira tugira ikiganiro c'était plus témoignage mugabo nza kuvuga bikeya ku buzima bwanje mugabo bikenewe. Donc jewe ico nibuka mu bwana bwanje nuko ntigeze ndonka umuntu tuyaga hamwe mba ouvert nkavuga ikintu niyumvamwo ikintu nshaka ikintu ntakunze ku ishuri gere byagenze. Ma grand-mère était là, ma mère absente, mon grand-père il était là. Grand-père twaravugana mugabo c'était plus le sport yene ama activité twajana nous sawa
mugabo grand-mère yari wa wundi hageze ibintu biri émotionnel ntagenda nkamubwira umva les parents bavyaye mama nkamubwira nti je hari ikintu mbuze muri jewe numva shavuye shaka iki mugabo sinajya kuvuga vya bibazo mugabo urumva ntiwumva donc c'était pas suffisant c'était pas suffisant ni kuvuga nari mbuze wa wundi mbone yuko ushobora kwigururirako donc tu crois ko nk'ubiyo mama wawe yari kwiromariya akaja kubana n'undi muntu ça t'aurait facilité ça m'aurait facilité la personnalité d'abord parce que ça m'aurait donné une assurance confiance en soi kubera je ndafise n'ukuntu iyo ntanguye projet je me jette dedans indani mugabo mba numva yuko je suis pas sûr donc urumva ko ugumana ako kantu ko kuvuga ariko haragira donc kuri wewe uvuga uti umuvyeyi nabanze abaza umwana babije inama hama umwana avyase naho bice bigenda gute abyanse uramwumvisha yuko ntashobora kubyara nabyanse abantu batazi kuko genre iyo kuyaga no barashaka abantu bose ntidufise impano zimwe hari umuntu azi kuganira hari undi atazi kuganira abantu bazi kuconvaincre hariho n'abandi batabizi wo kuri wowe ubona none iyo umwana avyanse nawe kuko hariho n'igihe abana bakubera ikigeragezo ugasanga umwana arakubereye umusaraba aravuze ati no amakaprisi rero aravuze ati je suis l'homme de la maison quoi kundi babimbwira baramenyereye je suis l'homme de la maison nta muntu n'umwe aza kutwinjiriramwo je nawe canke je suis la princesse de la maison ni je nawe mu buzima donc dans ce cas birumvikana ntiwocugira ku mategeko y'umwana kandi ari ubuzi iciza kuri we nica akeneye so muri uwo mwanya murashobora kumuha periode ya répit cyangwa ya transition kugira ashobore gutahura ico wamubariye kubera umwana bujyanye umuwariye ikintu abana bafite ubwenge araciyumvira ko nawe hama urashobora kurindira umwanya muto ukazosura kwimwari hanyuma ukazosanga yarahinduye avi ahubwo ari plus partant kubera yarose umwanya wo kumenya nk'uwo muntu mugire muko murategura projet donc entre parenthèses byari ok jewe rero ubundi nshaka kutubwira Darcy donc bon ugire ijambo ubwiye urabona umuhungu ugeze mu bigero sivyo il y a des types biyaventure usanga ko bari banovuga gute baja mu bintu nibaza ko batazi ugasanga nk'uburi kurarondera umuntu afise umwana est-ce que umuntu abari prêt nka wewe wabikuriyemo deja urazi yo urumva uraza amabezo y'umwana uwo muvyeyi mama wawe aragize mama wagize ugire ico ubwiye abo bahungu baba bashaka abakobwa ukumva umenga yubana n'uwo muntu ugasanga aje kumuhinduka après amatsiko n'umwana wiwe ugasanga aramwanse wa wundi yari yaremereye gukunda ugasanga nakimufata kwa kundi yafata donc yamufata ubwa mbere avant il était tonton il était yari umuntu ari ngaho umwanya wari wo wose après baragize niyo mariage hama uwo mumama aravyaye umwana wa genre wabo babiri ugasanga wa mwana baramwekarse donc aratakaye yaraje kurondera ubu donc byari bitsa nkuko bitangoye kumera neza ngaho ariko byose biranse donc biciye byankira donc shaka kugira icyo ubwiye abo batipe aba mama hamwe n'abana bavuka muri ubwo buryo surtout baronse nk'aba petite sœur cyangwa aba petit frère hari aba babiri ntambamye nabo nyene ugasanga umenga uwo mwana ni kigeragezo no ugasanga aramufuhira aramumereye nabi nawe aramugize donc iyo niyo kayindi goye kandi ndashimira kubona jewe bitaciye bigenda huko kubera j'ai toujours eu un grand caractère nishavugisha donc nibaza yuko twaca dushwana cyane tukagwana vraiment afashe nabi un beau parent haje nk'umugabo wa mama bagaca bantwara nk'iwabo donc umwana nk'uyo ari muri situation nk'iyo reka ntangurire kwanza kuba kuri abo basore waruvuze genre aratwaye umukobwa afise umwana hama baravyaye uwabo bari bagiye yuko na uwo mwana wa mbere nawe ari umwana donc ikintu ca mbere bakwiye kumenya umwana n'umwana n'uwo utavyara kubera umwana hariyo n'abababura bagashaka kubaadopta foko tuza turabona yuko umwana bijya bavuga ngo ni kazoza iki fo kwibuka d'abord yuko twese twabaye abantu tukiyumvira tuti mbega iyo dufatwa nkuko caye tukagira izo ngorane natwe ubu tuba tumeze nkuko tumeze iyo tuvuka muri iyo nzi tuba dushoboye gukora ibyo dushobora gukora ubuye so kubera iki tubikorera abandi sawa natari umwana wawe hariya baca bagenda bavuga ngo
ngo arereye uwundi ngo ni Yozefu, des trucs comme ça. Mugabo ça c'est là où commence la bêtise de l'humanité. Kubera ubitsa ahantu muri banki amahera ntabari mu mufuki wawe mugabo ari iwawe. None umwana utazi wo mwibarabara umuhaye ifashanyo cyangwa ukamutunga ubishoboye araba uwi wawe kubera iki ni wowe wamubereye umuvyeyi. Nikuvuga nabo bana rero batari gwanyu uzi yuko wakunze umuvyeyi yamuvyaye mukunde nawe kubera nawe nazo azokubera nawe n'umugisha kubera nawe arafise kazoza. So barakwiye kwiyumvira abo bana bakababa hafi hama bakababera abavyeyi kubera bataronse umuvyeyi wabo mu buryo naturel ababe hafi. Hama kote y'umwana nabo nk'umwana yashobora kukunanira n'ivyo ni vya bindi nakubarira nyene ingene baba affecté impact situation nk'iyi bagirako. Hari ababa désorienté, hari abadatahura batagira intumbero batabona iyo bashaka kuja ugaca usanga socialement n'umuntu adashobora kubana n'abantu n'umuntu udashobora kwizigira n'umuntu afise novuga nti ubu nuvuga gute ubusimbira hamwe cyangwa ugasanga umuntu umwana yikunda cyangwa ugasanga n'umwana afise ingeso zindi. Umva rero ifoko umuntu amutahura voilà ifoko amutahura muga akamuganiriza kubera abana nk'abo babuze ikiganiro babuze umuntu abereka yuko abari hafi babuze umuntu abereka yuko abakunda. Okay, hama ku bavyeyi nabo babavyara ku bavyeyi nabo babavyara foko ba taking attention kubera batashizemo inguvu ngo bagerageze gutahura umwana hama bamuyagishe bamutahuze cyane cyane gutahuza. Abantu bose ntibafise iyo ntozenye iyo ngabirano yego ntibafise iyo ngabirano ariko utabishoboye urarondera mu psychologue. Ubunya byarateye imbere hari abantu bavyigira kuyaga ubwo buryo kandi no atiko tuvuga ibintu cyane menga nivyo ngamu gisagara bisiko cyane ruguru barahari abo bana ugasanga umwana menga nyene baramutaye canke ugasanga n'umuvyeyi yigiriye mu bindi ntanibuka ko nafise n'umwana avyibuka ko babimwibukije. Imana ni nziza yaraduhaye amasengero. Je nibaza ko abapadiri abapasteri abashehe je nibaza ko nabone n'abapsychologue kubera warize theologie hari ibintu gutahura kuri psychologie humaine. Sinize psychologie mugabo ndakunda gusoma ibitabo bijanye na matière umwana nk'uonya afise des organisations cyangwa des orientations sociales akeneye ikiyago akeneye umuntu amwumviriza abakeneye kwidesharja kubera haba hari ibintu byinshi muri we ibibazo byinshi adafitiye inyishu kandi atabibajije nta muntu azomuha inyishu. Donc turakeneye kuba hafi. Hari abahungu benshi nsigaye numva mwanya wari wose bako ravuga ngo dushaka abana sivyo shaka umwana ndashaka kana umujama urumva la nshaka ko ugira ikintu babwiye kuko jewe namene ko ndiyumvira nibaza ko nyine wari kurabivuga umwana yarakeneye fwaye sivyo mugabo umuntu niba uwo mukobwa atobagwaye sinibaza ko ari umukobwa ategura kuvyara umwana muvyarira muhiri wabo mugabo hari abahungu bunye donc il a même pas envie yo kugira mariage mugabo kumva ko akeneye umwana. Et là je me pose cette question uri kurabivuga yaba bahungu bakora byumvira kuri wewe canke iyo nkubaho niwo nk'umujama wawe wo byumva ari karabivuga ko kuri wowe umuharike wumva wamubwira ati courage genda ugerageze canke wobwira uti wasaze ivyo rimwe n'ibiri. Bon nza kuvugira kuri point de vue zibiri ako karorazi ko ndagafise surtout ku masuje usanga je yatanyerekeye kubera je siko ndabibona. Donc ku bantu bashaka kuronka abana umwana n'umugisha reka mvuge kuri muza point de vue ya mbere. Je vraiment moi ça me poserait aucun problème. Alors si umuntu bavyumvikana akavuga ati je nzokuvyarira vraiment abaca ndamukugabira uje kumurera. Abantu nk'abo bashoboye kuronka aho bikunda à l'aise. Mugabo parlons de l'autre point de vue.
c'est leur droit iyo point de vue ya mbere c'est leur droit on a tous le droit ubunya muri monde moderne tugezemo hari amadroit amwe yagiye araza nada respecta les droits de l'enfant et même le droit de ngo l'enfant kubera iterambere kubera modernisme ariko kuri point de vue yanje uwo mwana yego uramuvyaye uramureze ntabuze icyo afungura ntabuze icyo yarya iki mugabo none uzomu explica gute yuko mama wiwe ntimwigeze mukundana donc c'est un fruit qui ne vient pas de l'amour genre n'imino nta rukundo n'amasezerano mwagiranye ni kuvuga wewe wari wishakira juste ni nko kuzana igisharizo mu cumba mucaye mu nzi wawe genre ni nko gufata amage ukayashyira muri profondeze hama ukavuga uti uriya nabonye afise ishugwe ryiza ati reka je kurigura haya ku isoko amadariтерeke mu nzu nanje or que umwana naturellement c'est un fruit qui vient de l'amour c'est un fruit il va conçu habaye présence de deux parties nta kuntu rero ho caba evolution y'ico camwa sans qu'il y ait les deux parties hacaba ya des orientations y'umwana ego bon nibaza ko abo vyega abahora bakunda kwivuga kenshi bumvise umwe wese arafite uburenganzira bwo gufatamwo ico yashatse bon nibaza ko naho hageze kuvugira kuri abo bana hama niba donc abana nabo swa kubera cyane nk'umuntu abakuri bon wabibayemwo ubirimo donc wabikuriyemwo ikintu bibabwira donc jewe ico no babwira cambere na mbere ntimwibaze yuko muri bicibwa ntimwibaze yuko ikosa ari igiwanyu ikosa si igiwanyu ababa bebavuga gute aba concevoir mu kirundi ababibarutse ababavyaye nibo bakoze ikosa kubera iki iyo baja gutegura bakamenya ico bashaka ntivyari kuza kubafekta ngo musange muri izo ngorane so umaze gutahura ico uca umenya yuko umeze nk'abandi bana bien sûr nta muntu yigera aronka byose nta kigera kiba ciza gose ugumye wiyumvira muri iyo nzira uzo uri kuribungabunga ndikumbwira abo bana ikindi ca kabiri ni ukumenya kwitahura umaze gutahura identité urimo ego je suis bâtard qu'est-ce que ça te fait c'est un mot inventé comme les autres ni jambo b'inventé so kubera iki vyo kubabaza s'accepter il faut accepter uriwe t'es un bâtard c'est bon mugabo ufise amaboko ufise umutwe uciye ubwenge ufise amaguru ufise amagara ushobora kurondera bigirashoboye kuronka hajya ngo kubera peut-être nk'umuvyeyi yakwihakanye peut-être umugabo wa mama wawe canke umugore wa papa wawe adashaka kwakira ivyo bibazo shira mu mutwe inzira ziriho nyimba uri kwishure nyimba ari umwuga uzi gukora nyimba uri umu artiste bandanye ikintu ukunda gukora hama imbere niho bazoza kwifuza kukumenya niwagira genre niwagira icushitse ko bazovuga ati niyo wagira les fruits niyo babona impact ugira mu bantu niyo babona ingene abantu bakugumbira ibintu nk'ivyo nivyo bigarukana wa mutima wa muntu yakwihakana canke yakwirukana akaba ari waza kukurondera so never give up muri abantu bari special ntimugire ikibazo les bâtards bon bavuga ngo akabi karatwenga nk'akeza bon ntivyari bikwiye yuko tubitwenga mugabo birangyoheye ukubona ingene wavyakiriye urabizi warambwiye à quel point avant ça t'affectait mugabo pour mama waravyakiriye uyu rero muramubonye ameze neza nawe wari we wese bon jewe nibaza yuko message iri clair yavuzwe n'uyizi yavuzwe n'uwabibayemo juste pour vous dire yuko twese ibintu bibanga hanze turabibona ari abantu benshi bakoresha amajambo atariyo ugasanga abo bana umenga ni
umenga ninga kujya twako tubivuga umenga n'ubumuga bafise umenga surtout ruguru niba donc iyi video yo shaka kubona umuntu ari ruguru ubu mu gisagara nko ari kurabivuga umenga ni donc byarabaye moderne cyane ibintu sico kimwe na ruguru ino barashobora no kubivuga indirectement mugabo ruguru barakunuganuga abana mu ishuri bikini baza ko bari bakwiye gusensibiliza abantu bakareka kuza barakoresha violence verbale kubera yuko nayo irica umwana ugasanga ikiramugirira nabi so umwana yo bari muri iyo situation yaba umuto yaba ukuze yaba wamaze utaravyakira yumva yuko ari ibintu biri toxikosa giwabo noneho nturi nikosa no kubantu nturi nikosa uri umuntu nk'abandi uri umuntu kandi nturi kosa dasi babwira ibyo ukora babwira ibintu bazokerera ibyo bakorera kugira bumve à quel point uri special hiwi dendi special dendi special dendi baza hariyo nigihe bindenga kubera ma spécialité n'est pas une genda umwanditsi bon novuga yuko passion ya mbere natanguye kugira ko ari kwandika jecho nibuka quand j'étais en 7e kuva muri 5e primaire gushika meze secondaire les poèmes mu mashuri yose naciye ko bacha kuri jewe les poèmes les slams tout ça papa donc je suis écrivain il y a pas de problème murambarira vrba hama ibindi nkora mu buzima bwa misi yose je suis cuisinier c'est une de mes passions kandi ubu niho ntanguye kuvyinvestisamo cyane sino vuga ngo ni ibintu maze umwanya munini yankora gogo ngira uribuka ndi muri foire mu mwaka uheze niho twamenyaniye d'ailleurs ego donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter muri Isama hama en ce qui est du marketing ama flyers muzoyabona vuba ndibaza nko mu ndwiza nzoba nabihejeje ego mwavyumvise ushaka gutanga ibiraka byo mu madine service traiteur ama service traiteur barbecue mu anniversaire ego ibindi byinshi bitandukanye akora ibintu bimeze neza tukantuzogaya so mwakoze cyane mwese mwatwumvirije mwakoze hama j'espère yuko ama commentaire tuzoyaronka hari abashaka kuba bari Dome Mavina na Darcy hari ababibona ukundi mu bupfasoni bwinshi ko turiko turabisaba urashaka kugira ico ushikirije kandi message yawe igashobora gufasha uwundi muntu ego Darcy merci beaucoup merci à vous merci BI team ya BI umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu